wabazaniye ifarini nziza iryoshe ikorerwa muri Azania. Rero ndashima kubona abamama bacu bari ngaha beza baberewe bakunda Natasha imisi yose basengera Natasha. Ndanezerewe cyane gose. Jewe sinkunda kuvuga cyane, ndakunda gutwenza no gutamba no kuririmba kuge mubibona. Ariko nashaka nshimira abantu bose bamfashije. Nashaka nshimire cyane Hotel de la Tanganyika. Mwashimira Union Européenne. Mwashimira na Afrika. Yes, nuko bisanzwe bimeze kano kanya turi hano kuri zone ya Kinama neza kuri terrain aho twaramutse tuje na cyane kuraba ku bikorwa bitandukanye biriko biragenda hano kuri zone ya Kinama. Mu mazimisi mubona amakuru akijyana n'ino na cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nshatse kuvuga social media mu rurimi rw'ikingereza, aho Natasha Ngendabanka umuririmvyikazi w'umurundi kuri edition yiwe ya kabiri aho ariko aragira gute atanga imfashanyo ku batishoboye na cyane ku bageze mu zabukuru, ku mfuvyi canke ku bapfakazi, ibintu bigaheza bikabandanya bigenda neza. Aho no munsi yari yaje yibankanije agaseke na cyane ku muceri, ibiharagi ndetse n'igitenge, aho ubona ko ibintu byose bimeze neza. So kuva mu ntango gushika bihere niho turi niko bimeze, kuko ibirori vyari biteye igomwe, haje abantu isinzi, haje abantu bateye igomwe, aho Natasha Ngendabanka yashitse n'abashitsi biteka batandukanye na cyane mwari beshi babonye na cyane kuri bash canke kuri cerekana batanze ama sponsor, ubona ko hari za Fomi, hari Union Européenne, hari Afritextile, hari Hotel Club de Tanganyika, hari n'izindi societe zitandukanye zakoze ibishoboka byose kugira ngo bino bikorwa bikoreke cyangwa bino bikorwa kugira ngo bigende neza. Tutanguye kuraba uko ibintu vyagiye biragenda. Hatanguye haraza abantu bake barubaka stage, abari babijejwe mubona ko Mushenge ariwe ahanini yari ko arabikora neza. Mu nyuma nk'umu MC Amipro the MC de Electricity arafata kanya ko kugira gutya aragereza abantu babegere bagire gute kugira ngo ibirori mu kanya bice bitangura, haraba umunezero udasanzwe, abantu bararyoherwa, baregera, baravyina, bamwe nabariya bakomeje kugira ati mbe bitangura ryari kugira ngo ico yategure cyangwa gaseke agapfundire kugira ngo ibintu biheze bigende neza. Ivyahavuye bikomeza nuko havuye hashika abashitsi biteka, aho hashitse Romeo Ninahazwe asanzwe arongoye Amicale des Musiciens du Burundi, hashitse usanzwe aserukira Union Européenne hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, hashitse userukira Azania musanzwe muzi yuko Natasha Ngendabanka kino gihe ari brand ambassador yayo, hashitse abaserukira za kwa Vina abandi benshi banyacubahiro bari mu bwugamo bw'iteka mu mbere kugira ngo bazi gushikira kino gikorwa kidasanzwe na cyane kimeze neza. Ivyakurikiye mu nyuma nuko habaye gutanga amajambo atandukanye kuri abo bose bagize ico bakora, bashima agizana cyane hoga bitandukanye bimeze neza vya Natasha Ngendabanka. Mu nyuma hongera harakurikira ibijanye n'abagiye baratanga amatemwanyaje bagira bati Natasha tumuzuku bimeze uki kuko akoze n'iciza kimeze neza. Abatama n'abatamakazi na cyane bari hano muri zone ya Kinama batari bashoboye na cyane guhagarara bicaye kugira ngo ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Mu nyuma ivyakurikiye nuko havuye hagirwa ko Natasha Ngendabanka ahabwa akanya ko kugira ngo agaragaze umunezero kugira ngo avuge igikorwa cyari cyaduzindukanye hano muri zone ya Kinama. Musanzwe muzi ko ari bataye uruzogi gose sidabumva muca muvuga eske mubibana gute ya nombo le bombo Natasha Kinama hapatoki boy ama yaya asio ego abamama beza ndabakunda, ndabifurije isabukuru novuga fete nziza cyangwa isabukuru nziza. Uno munsi ni wiwacu. Natasha uno munsi ari mu Kinama, ni muhira, navukiye muhira, ni muhira kabisa, ariko aho nakuriye ni mu Bwiza murabizi. Rero ndashima kubona abamama bacu bari ngaha beza baberewe bakunda Natasha imisi yose basengera Natasha. Ndanezerewe cyane gose.
jewe sinkunda kuvuga cyane, ndakunda gutwenza no gutamba no kuririmba kuge mubibona, ariko nashaka nshimira abantu bose bafashije. Nashaka nshimire cyane cyane Hotel Club de la Tanganyika, mwashimira Union Européenne, mwashimira na Afretextile baduhaye ibitenge, nibo bakoze ibi bitenge mwabonye. Hotel Club de la naho ni byinshi, Union Européenne naho ni byinshi cyane. Mwashimira na Azania narababwiye umuntu azaririmba Azania ijya ndirimbo yose nzomuha amasake yose binti. Nkashimira na Croix Rouge, mwabonye amazi, sinzi ko mwakaravye, je nakaravye. Mwakaravye? Ego, murazi ingwara ya corona si bintu. Nkashimira na bavuze bose Aquavit, mwabonye amaji ari hajya ifana zabo n'amazi, turabashimiye cyane cyane. Ego, nkashimira na Fomi, nkashimira na team Natasha na fans Natasha la namba la bomba la myambe. Reka dushimire Hope Design, mwabonye ibintu bya design hariya ni byinshi, murakoze cyane. Tugira ndirimbe mu kanya chandaba ivyo nabazaniye. Niimbe ama nisimbi? Nicheze ama nisicheze? Awataweze. Yes. Twende. Fisi abatamba sinzi ko botamba ngacyange hasi. Hasi niyo bon, naje chanza ngaho. Sawa. Mwegere gato. Mugabo kino gihe akabasanzwe aba hajya mwijabe, niho yakuriye mwijabe plito, kuko kino gihe musanzwe muzi yuko ari umuririmvyikazi akomeye cyane cyane mu bigeme hano ku butaka bwo ndetse no mu karere. Icyakurikiye kandi nuko Natasha yavuye afata umwanya wo kuririmba, araryohera abakunzi b'umuziki wiwe, aho yaririmbye nk'indirimbo zitari nkena cyane zigezweho kino gihe. Aratambana na bano bakenyezi, aratambana n'ugwaruka rwari ruhari, aratambana n'abategetsi bari bahari, mereye kuri chef de zone na cyane wa hano muri zone ya Kinama, ko nawe yagize uruhara rukomeye cyane afadikanije n'abasanzwe barongoye amakartier kugira ngo bikunde ko bashobora kumenya kanaka ntiyishoboye, kanaka bimeze uko abafasoni bakoranye n'aba chef de quartier ndetse na chef de zone, ibintu biraheza bigenda neza. Mu nyuma ivyakurikiye nuko Natasha Ngendabanka yahavuye abaryohera cyane, baratamba baratarika, ibintu bigenda neza. Byahavuye bikurikira na cyane no gutanga kano kaganuke yari yajatekereye bano bafasoni, abafakazi ndetse nabantaho nikwa nabageze mu zabukuru, aho twabonye atanga umuceri, atanga ifarini, atanga ibiharagi, atanga igitenge, atanga ndetse n'ikinyobwa cya Aquavit. Ubona ko nabo nyene batereye kugira ngo ibintu biheze bigende neza. Ibirori vyakomeje aho twahavuye ndetse tunaganiriza n'abasanzwe n'abariko bararonka tuno dushimwe, aho bagaragaje umunezero bakubwira bati turanezerewe cyane. Imana ihezagire Natasha nibigira Imana, kandi tuzokwama tumusengera imyaka yose azaraza kuturaba, twebwe abanyakinama biwe, abavyeyi biwe twamwibarutse. Nagira amahoro. Abariko baradukurikirana tumwe mutwe yaguhaye yabaronkeje uduki yabaronkeje uduki impamba cyangwa twabaje kubahereza. Aduhaye igitenge cyiza cyo kwambara, araduhaye umuceri n'ibiharage turye dumererwe neza, araduhaye ifarini nziza. Yego, yumvikana ko ari umunezero udasanzwe. Umunezero udasanzwe kuri uyu munsi mukuru w'abakenyezi. Natasha atugiriye neza cyane, n'umwana wacu aratwamiza ku mutima, natwe tuzohora tumusengera ku Mana. Ukivyumva ko wagiye ku rutonde rw'abahava baronka tuno tuntu, wiyumvise gute? Numvise nje ku rutonde rw'ivyo ndonka Natasha yandungikiye, niyumvise neza ko akamwemwe ku mutima. N'ubu nyene ntashe nigina amatavu nezerewe, n'abasigaye muhira bose ndababwira nti murabe ivyo Natasha. N'ubu niwe duhuye, uwo bidahuye nawe niyizere mu wundi mwaka nawe nyene azoronka. Ndabona mama ngaha ariko aratekera, ibintu bimeze neza. Mama nawe wimva gute mama? Niyumva neza, ndanezerewe ubwo urukundo Natasha twiyumviriye ko katuronse igitenge,
ifarini, ibiharagi, umuceri hamwe n'akaji. Imana imuhezagire aze yame yibuka abapfakazi n'imfuvyi bo mu Kinama aho yakuye, Imana imwongerereze. Yego abataronse canke batagize ko kuronka tuno dushimwe nabo babwiye iki? bihangane nabo bazoshikirwa mu kindi gihe. Yego urakoze cyane. Nuko ndabona hari abantu benshi cyane hano bariko bararonka udushimwe dutandukanye aho dukomeza kuganiriza abandi hano. Mama ndabona unezerewe cyane, umeze gute? Ndanezerewe gose nukuri aha ku mutima oya wejeje kugabana? ndagabanye narose ko nza kurya narose agatenge narose n'utwo nza gufungura. Imana ibahumure. Urose n'utwo gufungwa n'akahe kajambo wobwira Natasha Ngendabankana cyane cyane n'abakoze ibishoboka byose kugira ngo bikunde? Nukuri bo kuri Natasha Ngendabankana n'akahe kajambo mubwira? abana nukuri yubahwe abariho bose baromwubahirize na twege turamukomeye amashi. Murakoze cyane. Ndabona hari abandi hano bakomeje kuza baruzi dushimwe rutandukanye. Mama n'amahoro? Namahoro cyane. Ndabona ugeze mu zabuko haje ufite imyaka ingahe? 85. Imyaka 85. Kano kanya uraronsa ibiharagi, uraronsa agaceri, uraronsa agafu n'igitenge. N'akahe kajambo wobwira Natasha Ngendabankana yatumye bikoreka? Ahubwo Natasha Imana imuhezagire. Nahora ndamwumva sinari bwamubona. None ubu ndamubonye neza arampaye utwo ndarira n'ico nzamba. Imana imuhezagire, Imana imwongere imigisha. Ukiciyumva yuko havuja kuri no rutonde wiyumvise gute ujya mwanya? Nariyumvise neza cyane kuko naramwumva sinari bwamubona. Uyu munsi mukuru umugabo aruzi? Uyu munsi mukuru nari ndawuzi. Nahora numva bawuvuga. Okay. Igisabisho cyane cyane uvuga kuri Natasha Ngendabankana umusabiye iki, umwifurije iki? Ndaza kumusabira imigisha n'imihezagiro nukuri n'abandi batamakazi aza yame abibuka. Imana imuhezagire. Imana iguhezagire nawe mama. Uze kuryohe kugira n'umunsi mukuru mwiza. Papa mwiza. Okay. Ndabona hari ubundi mama hano nawe nyene amaze kugira mbona ko yaremerewe cyane ngenda mwakire gato. Mama urakomeye? Ndakomeye neza. Urahuye na Natasha Ngendabankana? Yego Imana ibahezagire. Muze mwame gutyo nyene imisi yose. Muze murabona abatamakazi n'abapfakazi bose mubafasa. Imana ibahezagire. Na cyane Natasha Ngendabankana n'akahe kajambo umubwirana narijya ubona ko uyu munsi ari kurengereje? Nukuri ko Imana arakoze. Imana imuhezagire, imwongere umugisha azararondera ronka tugira amahoro. Agifise imyaka ingahe mama? Zewe 83. Imyaka 83. Aguhaye umuceri, aguhaye ibiharagi, aguhaye agafu, aguhaye n'igitenge. Kino gitenge uca kwisonesha cyambara? Yego cyane. Ndacambara neza, Imana imuhezagire. Aho nzotsa hose mvuge nti Natasha niwe yakimpaye iki gitenge. Na cyane akajina kongera ugahereza umwuzukuru canke nawe urakihereza? Ndakihereza. Yego cyane. Imana iguha umugisha nuko nguko. Mama biriko biramukorokana mama hano ndamufashe gatoya. Ndabona biri kumutembana. Mama n'amahoro ga mama? Ni sawa Uragabanye? Uragabanye? cyose ni Ibisi bike? icyo mvuga iki niki. Iyi ni radio bariko barakubaza kugira ngo ngire icyo ubwiye abariko baradukurikira umunezero ugaragaza umunezero. Uyu muntu ni uwo gusengirwa. Kana gufashe gato mama. Imwongera imigisha arambe mwese mubeho kwisi tuzobona ibitubeshaho bana banyu. Mumenye ababyeyi, mumenye banyoko, mumenye aho tugeze. Nibyo nabi Natasha Ngendabankana hora umwumva mugabo? sa Natasha Ngendabankana wari umuzi? umve mureko mumenya kandi yaravukiye aha mu Kinama. Niki kintu wari umuzi kimbere ko azana kanyo gashimwe? Ngwino niyo saba wakiri bibi. Niyo saba ngutora ibintu nyokuru yagabanya. Yego ndamuzi cyane n'umwana mwiza. Imana imuhezagire, imwongera imigisha, imuzigamira igihugu arimo, yibuka ababyeyi, yibuka igihugu yavukiyemo, adushire hejuru, aradushyize hejuru, araduhaye byiza, tuzamwibukiraho niyo twapfa niyo twagira. Nuko nguko nyoko ndagushimire cyane nakwifuriza kugira umunsi mukuru mwiza. Yego wakabyara we. Iyi ni iminsi mikuru yacu namwe bane banjye. Imana ibahezagire, ibongere imigisha, mujye mwibuka ababyeyi,
Mungu abaha imbaraga zikwiye kandi abaho umutima w'urukundo abaho umutima wo kumenya ababyeyi. Urakoze cyane nyoko. Nuko bisanzwe bimeze turacyari muri zone ya Kinama aho ubona ko abantu benshi baryohewe cyane bivanye n'utuganuke cyangwa udushimwe dutandukanye bariko bararonswa n'umupfasoni umuririmbyi w'umurundi Natasha Ngendabanka. Kano kanya ubona ko ariko aratanga ifu ya Azania, ariko aratanga ibiharagi, ariko aratanga umuceri, ariko aratanga n'utundi tuntu dutandukanye kugira ngo ibintu biheze bandanye bigenda neza. Urabona ko abantu bose kano kanya ari umunezero udasanzwe, ubona ko ariko baramagara amakartier atandukanye. Turacyari hano kuri terrain, ubona ko aho ni mama ngaha munini. Mama n'amahoro ga mama. Amahoro cyane. Murakomeye. Turashimira Imana kwe. Muragabanye? Yego turagabanye cyane. Uno munsi. Wiyumva gute? Imana imuhezagire cyane gose. Yego twumva neza cyane. Urabona ko ikajambo umubwira urabona ko ugabanya ibiharagi, umuceri, igitenge, agafu n'akajuisi no munsi urasoma cyane kwe. No munsi turagabanye neza. Ukiyumva kuri no rutonde wiyumvise gute? Nace numva nezerewe cyane nasimba simbye akamwemwe ni kose. Yego cyane. Natasha Ngendabanka wari usanzwe umuzi mugabo. Ari sanzwe ndamudavuki wacu ha mu Kinama. Ndazisanzwe ndamuzi. Wari umuzi gute imbere yuko atanga buno bushimwe? Imbere yuko atanga ubushimwe twara tumumva mu radio kandi tukamubona aje kutugendera muri Muyinga. N'umwana avuka iwacu. Turahimbawe rero kubona tugendera akatwibuka no munsi. Turahimbawe cyane akajambo umubwira canke kugaragaza umunezero kuri bino vyiza uronse. Kuri bino vyiza ndonse kuri no munsi umunsi mukuru w'abakenyezi. Imana imwongerereza aho yakuye, abandanye yibuka abatama n'abatamakazi, abandanye yibuka aho yavutse. Imana imwongerereza. Yabikoze ntashobora gukwira igihugu cyose. Hari n'abandi bashobora kuba bafise uburyo mugabo gasanga umutima nk'ubu ntibawugize. Nakaye kajambo babwira ko hari izindi komine, hari izindi ntara kugira ngo nawe iwe yibutse aho yavukiye. Imvukira zo mu zindi ntara nazo zitera kamu kuzibwira gute? Imvukira zo mu zindi ntara zidafise uwo mutima w'urukundo zogerageza kugira umutima w'urukundo wo gukunda abakurambere nkatwe kugira ngo Imana yame yabongerereje. Rego ubumwe buva muri twege batamakazi. Ni amahoro abagira uhezagirwa n'abakurambere niho Imana iguma yongerereza. Imana iguha umugisha nawe. Amen. Murakoze cyane. Nyoko nawe mengo hari akajambo cyagushikiritse. Yego. Mbanje gushimira Natasha ngashimira n'abamufashije kutwibuka, akibuka ko twamuhetse, akibuka ko twamureze. Ego byarashyitse turatandukana ariko n'umwana twihekeye. Rero Imana ibahezagire abamufashije uyo mutima w'urukundo awugumye n'abandi bo mu zindi ntara bo bafise ico bokunganira abandi babegere bababwira ati nimuze muduherekeze aho twavutse, twibuke baba mama baduheka, baba mama batwoza bakatugaburira. Imana imuhezagire Natasha, Imana imwongera umugisha, aronka umukwe, aronka umukazana, aronka umuzukuru, aronka umugabo, babane neza. Nta kindi no mushima. Nawe hinga ugenda uvuze nyoko. Urakoze cyane nyoko. Imana iguha umugisha. Nyoko uragabanye? Yego me. Je nitwa Cishahayo Godazi. Hamfise imyaka 76. Imyaka 76? None sinomenya nawe nambari Natasha nambari bana. Natasha Ngendabanka. Natasha Ngendabanka. Je Godazi ndagumusabiye ku Mana imuhezagire, imwongera umugisha aho yakuye ahasubize amuhezagiro w'Imana. Ngize nti nakanze wamaze kubona utwe yaguhaye. Ibi yampaye agaceri ndarira, igitenge, uduharage n'amazi yo kunywa. Byose Imana imuhezagirire aho yakuye, ahongera 100%. Kivyiza nk'ibi wari bwabibone kuva ubayeho abaha abana buzukuru bagira bati turagiye muri zone y'amavukiro, mu ntara y'amavukiro amabakibuka yari yaraduhaye kuri uyu munsi mukuru suryo uyu munsi gusa. Nico gituma tumuceje rirenge. Imana imwongera umugisha. Imana ikongera umugisha nawe nyoko. Yego murakoze. Nuko murakoze cyane. Nuko bisanzwe bimeze turakomezana cyane nibijanye na gubaza canke abariko baragaragaza umunezero ku vyiza biriko birabera hano muri zone ya Kinama. Nawe urashaka icyo uvuga? Urashaka icyo uvuga? Nenda shaka kugira icyo inde wewe uramuzi Natasha none? Natasha uramuzi? Umuzi gute?
umuzi gute wowe uramuzi era barirukanze nuko bisanzwe bimeze biraryoshe uramuzi indirimbo ya Natasha ngenda banka muzi ni yahe Mukantangara Josephine ririmba twumva yuti wapi Natasha twari tumuzi ni umu artiste w'umurundi dukunda yakoze byinshi kandi bitandukanye kino gihe hera baratwibutse turi imfuvyi turabafakazi mugabo kino gihe abandi nabati turi bana nikora abandi tugeze mu zabukuru mugabo kano kanya yatunezereje imihezagiro myinshi cyane iva ku Mana no kumusabira kuramba no kumusabira kubandanya agira gutakorera neza nabandi ha ruhande yabo ivyakurikiye mu nyuma nuko twavuye tuganiriza uno asanzwe ari umuvugi canke attaché de presse wa Natasha Ngendabanka na Sonde Nyandgrafa nabanyene yatubwiye byinshi bitandukanye kandi bimeze neza. Mahoro meza cyane Mr Edison Sinzoceceka. Muraho neza. Meze neza nawe. Je ni top kabisa meze neza kabisa. Kandi ukanya tukubonye muri no mwambaro na cyane Natasha 8 mars 2021 bivuze iki na cyane tugusanze hano kuri terre ya zone ya Kinama. Bivuga yuko turi muri musi mukuru wahariwe umukenyezi ariko tukaba tuko turahimbariza muri zone ya Kinama aho Natasha asanzwe avuka ni umunezero ntangere kuri twebwe kubona twaje gushigikira abakenyezi bageze mu zabukuru ariko banawunikora na cyane kugira ngo tubafashe guhimbaza rino gerekerezo ridasanzwe kuri bo bifise insiguro ridasanzwe murazi yuko umukenyezi ni kirumara umukenyezi niwe nkingi y'umuryango umukenyezi niyo soko y'iterambere umukenyezi nivyo byose umukenyezi nibwo buzima uravye ufatiye no kuri kuyamezi 9 batwarinda amezi 9 rero bakaca bavyara bakarera bagashikana mu bigero urabona neza yuko umukenyezi niwo gushigikirwa mu bihe byose umukenyezi no gushigwa mu bihe byose hano mwahisunze tugerageje kumva amajambo yagiye aratangwa canke yavuzwe na mwene urubanza ariwe Natasha Ngendabanka niho yataye uruzogi ati mugacanja gukurira hehe mu nuze mu hajya ni muri zone mwijabe niho yagiye gukurira kano kanya turazi ko ngaha muri zone ya Kinama hari abafasoni benshi urutonde rwaraboroheye gutorokanya cyane kugira ngo mumenye kanaka niwe yoronka agashimwe kanaka siwe yukaronka bivanye n'ibiharuro twari dufise dushaka gushigikira aba bakenyezi bageze mu zabukuru twarakoranye neza cyane na chef de zone wa Kinama mboneyeho nakaryo ko kumushimira cyane mushinga ntaye Asteri yashoboye kudufasha kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa afashanyije n'abakuru b'imitumba byaragenze neza cyane kuri buri quartier bagiye bararonka amazina y'abantu aho nikora rero ego babaye gusumba abandi bumva bo basanzwe bari kumwe iminsi yose barazi ukuntu bimeze nico gituma rero tuvuga tuti yuko kino gikorwa ni cyatugoye cyane kuko inzego zo ngaha zarabigiyemo baradufasha. Yes, nkuko bisanzwe bimeze bwana DJ Rafa ni igikorwa dufata ko ni nkama edition ine edition ya kangahe na cyane kuri Natasha aza gufasha ngaha muri zone ya Kinama ni edition ya kabiri ubwa mbere twakoze muri 2017 nukuvuga heza imyaka 4 ubu twaje muri 2017 twafashije abakenyezi bageze mu zabukuru bagera kuri amajana 3 ubu twafashije amajana 350 kumbure murabona ko igiharuro kiguma kiduga nitwagaruka ikindi gihe turashobora kurenza igitigiri ukuvuga rero uko Imana izo dushoboza tukaronka abadufasha benshi natwe tuzofasha benshi kurusha mwabonye twashigikiwe n'abantu batari bake were kuri Hotel Club de Lac Tanganyika ubumwe bwa Buraya Azania Afitextile Op Design n'abafomi n'abandi ego ari abantu bagiye baratanga uburyo natwe tukatanga ubundi buryo ari abandi nk'iki gitenge twambaye murabona neza yuko ari uburyo twatanze natwe ariko nabo nyene baradushigikiye mu kutugabaniriza ico giciro kugira ngo dushobore kuronka ibitenge byinshi dufasha bano bamama bacu rero urabona neza yuko turonse abadushigikira n'amafaranga menshi kumbure turonse ikindi gihe ayandi mafaranga arusha aya
kongereza igitigiri turifuza ko toronka benshi kurusha ariko kandi turazi neza yuko ibintu bizogenda neza Imana itugiye imbere. Duheraheza Natasha Ngendabanka yiwa ntashobora kugikorera rimwe mu gihugu cyose yaje muri zone ya Kinama hariho nabandi bava mu yandi mazone nabo nyene bafise uburyo canke bafise uko bododora aha na hariya kugira ngo bakore nk'ibi yakoze nakaye kamo bo batana cyane kugira ngo niba Natasha bikoze ngaha twumve za Makamba twumve za Ngozi za hehe hari abandi babikoze nk'aba ko turazi ko atari mu artiste wenyene ngaha mu gihugu cyacu Burundi abandi nakaye kamo batera yego me singaho gusa no mu Kinama nyene sanzwe ariho n'abandi bantu bifise batari bake kuvuga nabo nyene bashobora kubikora yego barashobora no kubikora nabo nyene bagafasha banawunikora bakagira ico bafashije n'abandi mu yandi mazone bakabikora uko nyene mu yandi makomine bakabikora uko nyene na cyane kugira ngo umuntu icyo afise gitoyi agisangire n'abandi kuvuga ari ikintu kinini ya cyane umuntu yakoze ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima yo kuvuga ati ako kantu gato kumbure urashobora kuvuga ati aya mafaranga nari kufuma ndayubakisha inzu canke nkayakoresha ikindi kintu ariko we yavuze ati reka ndayasangire n'abandi bantu bafise ibibazo bababaye hanyuma ndabereke ubwo rukundo hanyuma ibintu bigende neza. DJ Lafa ndagushimire cyane. Nanje ndagushimiye cyane Edison Sinzoceceka. Asante sana nuko bisanzwe bimeze. Kinama mumeze neza. Kinama oye! Natasha oye! Inyopene oye! Jewe rero nta majambo menshi noshikiriza. Nagomba nkengurukire Kinama kuko mwashoboye kwibaruka umuririmbyi akomeye umuririmbyikazi akomeye wikomera amashi menshi cyane nongere nkengurukire Natasha ubwiwe kuko abenshi barafise ariko igikomeye nuko ubufise ukongera ugaha abandi mumukomera amashi menshi cyane nta kindi mbona no kongera ko mugira ibihe byiza murakoze. Kinama oye! Wanawake oye! Abamama bakuze oye! Azania oye! Natasha oye! Reka mbanze ndamukanye quand même twaronse abashitsi. Monsieur le représentant de l'Union européenne, tous les industriels de différentes institutions, tout protocole observé, bonjour. Je suis heureuse d'être ici et je représente l'institution Azania, dont vous voyez des sacs de 5 kilos de farine pour faire différentes sortes de pâtes, pour faire des galettes, pour faire les gâteaux, pour faire d'autres sortes de viennoiseries. Voilà. Kinama oye! Abakenyezi oye! Turashoboye! Ninde yadukoranije ngaho uno munsi? N'umukenyezi! Imana ishimwe kubwa Natasha, ni umuambasadrise wa Azania, ihinguriro rihingura ifarini nziza cyane ya mbere ngaha mu Burundi. Ni ifarini uyiguze udashobora guhomba na kamwe, ni ifarini uyiguze uryoherwa cyane, iguha icyo wifuza. Gusa abantu benshi ntibazi yuko bivanye n'icyo ushaka gukora ugura ifarini ijanye n'icyo ushaka gukora. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga yuko ushaka gukora umukate hari ifarini yagenewe umukate, ushaka gukora icapati amandazi hari ifarini yagenewe gukora ivyo, ushaka ifarini ikora keke hari ifarini yagenewe ivyo, ushaka ifarini ukora ibyo ushaka byose none nirahari. Tutibage na farini y'abadiabetike y'amapengri murayibona, ibyo byose birahari muri Azania. Azania witumbereye
mushobora guhombana kamwe. Nuko rero mwijukire ifarini ya Azania ya mbere, muzokora urudandazo rwanyu neza, muzoshobora kugaburira amafamiye yanyu ibintu vyiza. Nkebura n'abakenyezi ndababwira nti ifoko mumenyera gukoresha ifarini ya Azania, mugateka ivyo mushaka, ivyo muhora mugura ahandi nko mu alimentation canke mu mahoteli. Murazi ko amahoteli azimvye, ushaka kugura ikintu tuvuge nk'amakrepe ugasanga zirazimvye, urashobora kwikorera wenyene muhira ukoresha ifarini ya Azania. Tugira amahoro mu miryango yacu, tugira amahoro ava ku Mana isumba byose. Imana yatumye uyu munsi ubaho, Imana yatumye tugifise impwemu z'abazima. Uyu munsi uri hejuru ni umunsi mukuru twigira abakenyezi bo ku isi yose. Nagira rero abakenyezi bo ku isi yose ndababwiye nti umunsi mukuru mwiza. Abakenyezi b'i Burundi hose aho bari hose nagira ndababwira umunsi mukuru mwiza. Abakenyezi bo mu Kinama twikomera amashi, umunsi mukuru mwiza. Aha mpagaze ngaha umunwa ni jewe, ariko natumwe n'abarongora ihinguriro rikora impuzu yitwa Afritextile. Nagira nshimire umupfasoni Natasha, umukenyezi avuka mu Kinama, umukenyezi yagize urukundo, umukenyezi afise umutima wikwibuka biwabo. Reka tumukomera amashi. Uyu mukenyezi yaraje muri Afritextile, hanyuma arasaba abankurira, hama murabona ibyo batwazanye, haje ibyo bazanye byavuye mu ihinguriro ryacu. Reka dusubire tumukomera amashi kuko yadushitse ko akatubaza ko twokwifatanya nawe kugira ngo azoshike ngaha mu Kinama. Hanyuma nagira ndababwire Afritextile murayizi kera yari Kotebu, ubu rero yitwa Afritextile. Afritextile ni ihinguriro ryonyene ryo mu Burundi rikora impuzu. Turakora impuzu duciye ku ipampa, murazi ko barimo ipampa, hama tugakuramo urunyuzi, urwo runyuzi rukavamwo imarekani, hanyuma tugakuramwo ibijya bitenge mubona hajya byavuye mu ipampa mwenyene mwirimira mu Burundi. Reka dukomera amashi rero mwebwe abarimyi, dukomera amashi na Afritextile ishobora gushika ikora impuzu mwambara nubaza kubaha. Munkomera amashi ya Afritextile. Nagira nshimire leta y'u Burundi, nagira nshimire n'aba bakenyezi baje gukomanda impuzu. Aha Natasha yaje gukomanda, mugabo impuzu ziriko zirambaga uno munsi zonye mu gihugu cyose, zose zakorewe muri Afritextile. Rero niteka kubona Uburundi twebwe nyene mwihinguriro dushobora gukora impuzu zambara igihugu cyose, hanyuma tukashobora kumva ko natwe dushigikiye igihugu mu iterambere. Reka mudukomera amashi, mukomera amashi iryo hinguriro. Hama nagira nsabe mwebwe abagabo, abakenyezi, abajene, abagwizatunga, reka duhurumbire iby'iwacu. Reka tuwe fiere igihugu cacu n'ivyo dukora. Nagenda basabe ntituzimba, muzoze muraza. Hari ibyo bitenge, hari amashuka, hariho n'ama-uniforme duvanganya na polyester. Nukuri dufise ibintu vyiza. Karibu muri Afritextile, murakoze. Nsubiye gushimira Natasha, byukuri umutima wiwe uhora hamuhezagire, amuhe kuramba, amuhe kugaruka ngaha mu mwaka uza, amuhe gutuma abandi bakenyezi babishoboye bafise uburyo biyumvira bose aho bavutse. Murakoze cyane. Impossible pour moi de recueillir autant d'applaudissements que Natasha. Même en prétendant, mais ce n'est pas vrai, que je suis né à Kinama,
elle aurait encore plus d'applaudissements que moi. Ku batumva igifaransa avuze yuko mu bisanzwe biragoye yuko yoronka amashi menshi kuruta Natasha. Ati kandi avuze yuko naho yoba yavutse mu kinama nimba ko atoronka amashi aruta ya Natasha. Je voulais quand même dire que le gouvernement du Burundi, comme l'année dernière, et peut-être comme l'année prochaine, m'avait invité aux manifestations qui sont organisées à Gitega en l'honneur de la journée des droits de la femme, aujourd'hui. Avuze yuko mu bisanzwe leta y'u Burundi yari yamutumiye nuko yamimutumira uno mwaka cyangwa umwaka uza mu birori bijanye n'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Et que j'ai choisi, à l'invitation de Natacha, de venir ici. Wewe akaba yashimye kuza hano mu kinama ku butumire bwa Natasha. Donc le 8 mars est une date importante aussi pour l'Union européenne qui a à cœur le respect, la défense et la promotion des droits des femmes. Kuri we ku munsi itariki y'umunani ku kwezi kwa gatatu ni itariki rihambaye ku ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ku bijanye n'amategeko ku bijanye n'abakenyezi n'ibigize byose amategeko ajanye n'abakenyezi. Et je voudrais simplement brièvement rappeler que dans ce pays, au Burundi, nous avons un programme, je pense, très important pour les dames, mais aussi pour les messieurs, qui consiste à couvrir les frais, couvrir les coûts des dames qui attendent un bébé et les coûts médicaux qui dépendent ou qui viennent relativement à l'accouchement, mais aussi à la santé de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. Avuze yuko mu bisanzwe mu Burundi hari umugambi mwese muzi wo kuvuza kwa gusa abakenyezi bibungenze hamwe n'abana badashikana imyaka 5. Umugambi gira muramuzi, umugambi wa leta bisanzwe ishami ry'ibihugu bya Buraya irafasha cyane uwo mugambi. En 2020, l'année dernière donc, c'est quand même 1 million de Burundaises qui ont bénéficié de ce programme. Avuze yuko rero umugambi wo gufasha wo kuvuza kwa gusa abakenyezi mu mwaka uheze hari abarundikazi bashika 1 miliyoni bashoboye kuvuzwa ubuntu kuri umugambi wa leta ariko ufashijwe ahanini n'ishamwe ry'ibihugu bya Buraya. L'Union européenne est aussi impliquée dans le soutien aux femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre, avec nos partenaires. Et c'est plusieurs centaines de femmes l'année dernière qui ont été aussi aidées. Ishami ry'ibihugu bya Buraya rero irafasha ahanini n'abakenyezi baba bafashwe ku ngufu canke baba bahotewe bijanye n'igitsina cyabo. Mu myaka yeze rero hari abarenga 100 bafashijwe n'amaproje n'imigambi ifashwa n'ishami ry'igihugu. Voilà, et moi je voulais terminer en disant Umunsi Mukuru Mwiza. Hahavuye hakurikira kandi umunezero udasanzwe muri abana bariya aho ubona ko gushika kino gihe turiko turaganiriza abana bariya batandukanye kugira ngo bakomeze kugira gute kugaragaza umunezero wa bino birori biriko birabera hano muri zone ya Kinama. Je nka Edison Ndayahoze ndi kumwe na Arkeni twari kugira ngo tubashikirize amakuru ku mwanya na cyane cyane kuri uno munsi uri hejuru w'abakenyezi igenekerezo rya 8 kwezi kwa 2021 ariko musanzwe muzi ko buri mwaka uno mwaka wa mpuzamakungu ni tariki na cyane cyane
idasanzwe tariki 23 ku mukenyezi aho ibintu biba bimeze neza cyane ubona ko umunezero gikomeje nta kindi nokora atari gushimira abakunzi ba Niyosel TV nta kindi tuzokomeza kubahereza n'amakuru agezweho ni ibintu bimeze neza no kugira ngo mwame muri ku mwanya na cyane cyane mukomeze gukurikirana ivyiza bikorerwa na cyane cyane hano mu Burundi.